You shining like the morning star, girl. You shining like the morning star, girl. You shining like a star when I see your face in the morning. You shining like a star when I see your smile in the morning. Kuko no kukwitesha ni ibikunda. You shining like a star when I see your smile in the morning. Bagasukuni barambirwa no kuvuga kuru agaciro utaberanye nanje ndafightinga nkana kwiyebera. My girl, you so fun and nabyemera. Like the way you dance in my music, so fantastic, yeah. You the only one I love you, mama. You the only one I love you, ma. No kubura no era numba marira gakoro kundaba kabonge konyutura yeah. Kukiyo ucha nifuta kuchana nawe kandi iyo nzuba nifuta kubana nawe niwe mfise yeah. This is Imico Talent TV. Amahoro y'Imana abane nawe. Bomsi abombardiamenti. Intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only special weapon right Tizo. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last time. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. This is animation time nanone kandi ku yindi nshuro ndakora ati nimba waratonze subscribe kuri Imico Talent TV. Imana ikongereza imigisha. Ukabotara tona subscribe kuri Imico Talent TV. Ikincho gihe ni nako kanya nanone kandi amateka y'abaririmbyi cyangwa se amakuru ariko avugwa akakanya ntazoza aragucika. Nakurondere wa muririmbyi ahibongoza wa muririmbyi none afise impano idasanzwe. Yahoze ari muri SIMBA GANG ntituzi yuko ariyo canke yavuyeyo. Afise ijwi idasanzwe, afise imitoma yewe idasanzwe. Ni Azlion atubwira byinshi ku buzima bwiwe kuva kubuse gushika ku 9. Isa animation time nanone kandi ndikomwe na Trizo kuri kamera noneho. Style for action right Tizo. Twegere Azlion tubare amateka yiwiwe. Nyirebere ndakurabe yeah ndakurabe mbanumvise yo sari gwanje Azlion twagiye bro. Nyitegereze ne tufata ukuboko umenyurire nanje ndagutwengere ntambira nanje nkuririmbire ndaba nanje meze ndakurabe ndaba nanje meze ndakurabe ndaba baby ni kuko ibintu byose bihinduka muri je ndumva yizipya ndaba haniyo mbona impamvu uyoboye ubuzima bwanje bankubutse no sara ndetse nkaturubura no kurira norira umusore ukanenga amaze nkacika bebe no sara ndetse nkaturubura no kurira norira. Azlion imeze gute rero bro? So jemeze fresh ndashima tuko biri kose. Neza wamaze kugera mu bwami bwa Imico Talent TV. Baramutse abakunzi ba Imico Talent TV n'abakunzi umuziki muri rusange. Ndabaramukije cyane kandi Azlion arabakunda. Mukomeze gukora subscribe mutibageka no ku channel ya Azlion. Tinjire gatoya kwanza mu ndirimbo ziwawe. Hari indirimbo yitwa Tekielo. Benshi ntibatahuye irya titre. Tekielo bisigura ngo kigazi Azlion. Tekielo bisigura ndagukunda ni cyane tubisanzwe yeah. Kajya kijya kirimi bujya kumengo se kirundi mengo se cyongereza kijya kirimi Tekielo ni Espanyol ni kijya ni Espanyol. Tekielo kubera ki wawe washinye ko shike Espanyol no katuri mu Burundi ga bro. Surano umunari karandika rigiye ari karategura lyrics hazi jamba kumva riraguyemo neza mu melody hamwe akumva nyene biraguyemo fresh muri uwo mwanya curikoresha niyo cyo batari kirundi cyangwa kubera ari ubona ko rishobora kujyana kumani gusumba ko shira iki kirundi cyangwa igiswahili. Gatoya ku bantu bataze Azlion neza. Ese Azlion ni gozina abavyeyi bakwize nimba atari ryo yanyaryo ni rega Azlion.
So izina ryanya ryo preno ni Ndayishimiye Arthur mu Congereza ni Asa. So Asa hamwe na Lion tunakuze nyene numva nyene ndi ntari nishanta nyene nk'intari ukuntu cyangwa ati kakanda kongeye ko nkakubize wari fresh. bica birangira wiyise as Lion. Sasa as gutselanya Lion, as gisigura ngo iki Lion babwire byose fresh. So Asa ni izina ni prénom. So ugiye muri dictionnaire wagusigwa kari roi légendaire du pays des gars. Mais ntabwo nuko nyene namazina tubita ba roi légendaire du pays des gars. Hamalaya naho nta munatakizi ni intare. Yeah. Ese as Lion koko yoba yavukiye he? So Aslan yavukiye Isororezo ni muri Rirare. Nyene ibujumbura Muri commune Kanyosha. Yeah. Okay, nyuma yaho as Lion akwije imyaka yo kuja kwishure atangura kwiga amashure hehe ayahereza he? Okay, natanguye ku maternelle ko kumuyaga. Eso sinibuka izina ryako tubavuga ati ni kumuyaga. Ama première année cyaniga kuri école primaire yo Isororezo nyene. Amacandega kuva mu wa mbere gushika mu wa gatatu. Turi mu kaden cyaniga ku Mutanga Sud. Nana cyaniga ajya kwana uko hajya mu Mutanga Sud kugera mu wa kane urumva 5e twacha tuduga kwa nabona. After yaho tuca kwa mu Cibitoki maze kwa mba mu Cibitoki cyaniga mu Cibitoki nyane kuri école Adventiste kujya mbere. Yabo. Yes, hama as Lion noneho acha amenya ryariko afise impano yo kuririmba. So sometimes niyumvira ukuntu gukora profane byanjemo kubera so nakuriye mu église so turabana turirimba mu église hama uko ngenda nkura umuziki wose usohotse umva nyene uranyinjiramo cyane yaba gospel muviranyinjira cyane ariko ndavuga ati comme nakuze numva umuziki nokora nk'akazi ikaba profession yanje ariko bivanye naho ndi nkabona bitari kunyorohereza kugira ngo mbe nokora swati nani gospel cyangwa profane bona ati profane hari akarusho gusumba dencha choisir nani gukora profane. Yeah. Ese abavyeyi biwawe ntibagushwaniye bamaze kubona winjiye mu muziki byagenze gute bamaze kumenya yuko uririmba? Bwa mbere mbonye nyene umengo birambangambe gukora umuziki ndi home narahinduye miliye gatoyi nshaka ku Musenyi Bubanza. Kuba ku Musenyi Bubanza duje maze kuba ndi kuri ya famille ntari kubana na famille amacandahurira n'abatipe bandi bakora umuziki nyene ku Musenyi aravuga ati bro we kwiri turi kumva ukuntu ririmbo tuyonzeho bari fresh kweri bana twakora ikintu kizima maze gura n'umutipe twari remix akamugenzi wanje tubisanzwe amarira propose icyo kintu amarira maze ko propose icyo kintu canangurira muri yo team then rero nace ntangurira profane bien urumva sineko je ndi muhira deja no muhira bambona nyene babibyumvira iyo kure petit à petit barabimenyera tu. As Lion indirimbo yiwe ya mbere yahiririmbye ryari? So indirimbo yanje ku giti cye wanje kuyiririmba hamwe no kuyisohora kuyiririmba kwanza ubwa mbere ahubwo musa kuyicompose. So sidibuka igeno naratanga komporiza ko kubera ko deja naratangura musique mu chorale n'abandari nk'umuentraîneur nkahaba kandi nk'umucompositeur deja nkiri primaire muri 5e mu ko narashobora kwandika nkatora mu chorale tukaririmba eko ariko profane aho sinibukiye kubera ari igihe n'abandi ko ndandika nka gospel haize umwanya nkazinga ibitabo nkandika ibindi by'iwanje nyene eko hama uca usora indirimbo yiwawe bwite ryari? Indirimbo banje bwite nayisuye mu 2017 nihenze ico gihe nari nkiri bubanza deja penere yaragikorera mu muco record ryakora muri Bantu Boy boy then umusuma twagiye gukora indirimbo ya team avuga ati vetiye respective murabishoboye ubona aho tutangazokorera nkatutunda gufasha ndagukorera indirimbo amabandi turagenda ku studio turakora yego. Hama as Lion noneho aza kwinjira muri Simba Gang gute wahuye gute na Lolilo?
so byari easy kuntu kubera ko upenera amaze kuba ari muri izi ngezi kandi Lolilo yari amaze iminsi ari gukora muri izi ngezi. Hama rero one day umunsi umwe ndibuka twari mu studio Lolilo ariko arakora nyene ariko arakora amapeneri kujya arasanzwe amenyereye apresent umuririmbyi akavuga ati uyu mpitsi arabizi arabishoboye akora neza. So aravuga ati mubaye muri proche ukuntu ibintu vyogenda fresh ukamufasha ukacura agatera imbere tubyo bari vyiza gusumba. Ama rero bon tutanga tumenya nuko ama turaba proche arampropose arambwira tubona gute ngira ndi gutegura lebo ubona gute uje muri Simba Gang tugakorana cyangwa mvuga ati bon nanje cyo nshaka tuniterambere mbona hari ico byo hari ahandi hantu byo nshikana sibyo amacha turatanga turakora nuko mu lebo. Indirimbo ndabe ni ndabe wakoze na Lolilo ya mbere ndaba kwanza niyo ndirimbo ya mbere wakoreye muri Simba Gang. So niyo ndirimbo mbere nakoreye muri Simba Gang. Yego. Bega uracari kumwe na Lolilo uracari muri Simba Gang cyanke? So rana nabwo ndi muri Simba Gang. Aslan ku giti ciwiwe yego na label na management. So bisa nkaho nditenye rana. Byagenze gute kugira ngo utandukane na Lolilo? Kontra yari yaheze cyane? Not deja nije nabisemo naravuze ati bon bivanye na gahunda zanje cange bivuye ku kuntu nyene je niyumva basi ndi umuntu nkunda kuba ndi free ndijewe nkajewe deja. So nabonye umengo bisa nibiriko biramfata ukuntu cange bisa nibiriko nabwo ndi kuba free nkuko nabishaka. Ndavuga ati sokra ndabona no dégage to ama cyanda dégage ndava mu lebo. Ese koko Lolilo ngo waramwandikira indirimbo? So kawaida umuntu muri ko murakorana ni nko kwetwa baturi kumwe mu lebo nta n'ubutaji uko meme no muri Bantu Boy cyangwa muri nani Empire bicarano hamwe ari indirimbo bakayicarira cyangwa nakaja na idea mbona ugize ukwivyo genda fresh. So umuntu ikintu kimaze kuba lebo kimaze kuba lebo bari staff runaka ni uko najewe nshobora kuvuga ati bongera nkora indirimbo bobayira akavuga ati chorus yayo mbona yogenda ukunoko cyangwa iki kintu mbona wo kire kugakora ukunoko ngo ukudasohora ibikorwa by'iwawe kenshi canke ku bwinshi ngo nivyo byatumye Azlion atandukana na Lolilo ngo icyo yaragukeneye ko kwari ko ubufasha bw'iwawe umwandikira indirimbo byo ari byo ga Azlion. So Lolilo no mu brother mu sanjwe n'ubwe yoza akambwira ati bo na confuse ukuntu cyangwa ndakeneye ubufasha runaka bon abimbwiye nta sinoreka kubikora parce que umuntu yo mwabanye mugasangira ibibonetse n'ibiki bon niyo hoba amakosa cyangwa akaba iki kimwe cyangwa bibiri mudahurizako nibisubye ko vyose byo cyabafute ni kuvuga ati n'ubwe yombwira ati ndakeneye ubufasha bwawe no mufasha nkuko naje nombwira ati grand frère nari nkeneye ubufasha bw'iki kintu runako nawe mufasha arashobora kumfasha nawe nendishira. Ese koko kontra yari hari? So kontra yari ariko kandi kontra kugira irangire so nyene ku guhabwa kontra arashobora kubitamo akabisaba bibaye ngombwa akamwemerera akigira. Tubwire itandukaniro riri hagati ya management hamwe no gukora ku giti ciwawe. So ukora ku giti cyo niba vyoroshe deje. Ukora ku giti cyo niba vyoroshe ariko kuri muri management ikagufasha ibishobotse kwambara déplacement ibintu nk'ivyo woka uri nk'umu artiste ari gukora akazi kiwe urumva uburi gukora mu buryo buri professional parce que office umuntu aguserukira gushikira muri bintu byose ukora kuvuganira kugira iki urumva bari level nziza cyo kimwe no ko buri yenyene buri kintu cyose ugiye gukora ni wewe buri kintu cyose ari gupatana ama conseil ari gusama emission ari kugira iki byose ni wewe urumva muri uwo mwanya byose nkaho hari ikintu kiba kibura ariko mu gihe ari uburyo bwo kubikora fresh nyene
aba ari vyiza gusumba. ukudasohora indirimbo yiwawe bwite ubu none kuva aho uviriye muri Simba Gang, kuva uvuye muri Simba Gang hari indirimbo yiwawe bwite urasubira gusohora? No, nayo ukudasohora indirimbo yiwawe noneho kuva waravuye muri Simba Gang ngo nukura abagufata mu mugongo, byo bari byo? so buri kintu cyose kiba umwanya wacu kandi ajya ati uwitonze amira ibinoti, sibyo? Bogenda umuntu si ntage na kimwe nigera mpababuka mu gukora ikintu canke ndabanza nkiyumvira ati eske iki nagikora ukuye bizobandanya gute, bizogenda gute, nzokurikiza iki, c'est normal. Sasa nibisigwe ko aslana ndafise ubuzi bumwe buri mu gikoni ndiko ndakora n'ubundi bwaheze, ariko mba mvuga ati ndarindira igihe cyanyacu. Bidasigwe ko ntakeneye ubufasha runaka cyane, nakeneye abasapotinga runaka, ariko bandindiye kuri tagiye nyene mbona ko ndi capable nshobora kubikora neza nyene ndabikore kugira ngo sinkore ikintu kinsubiza hasi cyangwa kimara amazi abafanzi banje. Ya titre ya Aslan nyene naguma ari Aslan nyene ntari kuba ari ntari nyene. Ya mbega Aslan agitangura umuziki mbese atanduka arana utangura nta muririmbyi yakwenspira? Uso kawaida jewe abaririmbyi abanyespira bari benshi, gusa nuko bahindagurika kubera ko nkunda akazi gusumbya umuririmbyi, akazi niko nshira imbere gusumbya umuririmbyi. Ya iyo umuntu akoze indirimbo nziza irashobora kumara iminsi iri kunyenspira nkumva ndi à l'aise meze fresh. Ya abaririmbyi bakwenspira ni bande? So nko mu Burundi bari ba Lolilo, ba Fizo, ba The Cousin barigeze kwakora fresh. Urumva ari abantu bagiye bajamura umuziki bagakora amahit, ugasanga ye nawe uri kurayizira ku matele ukavuga ati kameme nkejo cyangwa igejo mbaye nkabayo bari fresh, surtout nk'abarisha ndi babiri na ni Big Fizo na Lolilo. So hari ikintu bakoze mu muziki cyangwa cyanyenspiye cyane ukuntu gusumba. Wifuza ko umuziki uzo gukura hehe gushise he? So umuziki nta nuto gukura kandi nta nuto gushikana. Ya ariko no, so aho rero bishoboka yuko wonshikana nanje no nifuza ko wonshikana, parce umuziki ubwawo uravyuko no munsi ariko ejo nubuza ati nzobandinga, ejo nubuza ati nzobura n'uyu we cyangwa nanaka, ariko umuziki nico kintu cyonyine gishobora kugukura nga ikigakutwa nko muri Amerika cyangwa muri Aziya mu mwanya muto nawe utaziga tukayisanga. Ya mbega Aslan uwo murondera akakanya yo mugera ko direct cyangwa afise staff chance gengiwe afise nono bakorana ba sharinga n'ivyumviro, uwo rondera Aslan direct kuri wowe cyangwa afise abandi yorinda gucako? So uwo nkenera rana muri no mwanya yo nchako jewe direct. Ya kugera igihe nyene hoba hari cyahindutse nyene nkavuga ati bo byabaye ngombwa yuko ndondera umuserukizi cyangwa ngira umuserukizi yama nkavuga ati rana bo yuca kuri naka. Winjira mu muziki noneho bwite vyanyavyo nk'akazi, wifuza wari ufise ye target kwanza? So target naho je mfise ni kuba the best kandi nkaba the first. Ya kandi nago rugendo nago rugamba nkikirimo kugera kuri no mwanya paka tu indoto zanda zishiteko ku buryo umuntu avuze gusa uburundi itabona Aslan. Ya gereranya umuziki wa kera n'ubu. So ngerageje kura umuziki wa kera buri base kuri text cyangwa na ni message différemment n'umuziki ubu yori base ku style cyangwa bakaraba nyine vibes ikintu runaka. Je ni komba ndabibona to nando nta difference, uretse ko n'ubu yari haracari abaririmbyi bagira bibaza kuri text bakabikora fresh, akaba nabandi nyene bagira ba konta style nani bashakoreramo kandi bikamera fresh. Ya gereranya abarinzi ba kera hamwe nabubu imikorere yabo kuntu bakorana basi. So ikibazo rero ntabwo nigeze nkora kera, yaba turi babiri akaba wakoze mu gihe cyabacancu cyangwa bakagira iki kubera bafise uburyo bakoramo, bafise akabanga bazi kuryo bakoramo différemment no kubera bona n'ama programme bakoreramo indirimbo zabo ibiteramo buryo vyategwa cyo kimwe n'ivyubo. Asanga kenshi baba ari kwakora live ibintu byakabiku byose bakayikora live différemment no. Ya abafana ba Aslan bamwitegeko iki kwanza?
so nubwo ndi mu gacerere tubihagije ariko icyo boguma nyitega ko niba wundi nyine asilana atigera batashye ivyo bonyitega ko vyo bizaba vyiza gusumba ya niyo noteba cyangwa ibikanyaruka ariko bizaba vyiza gusumba yabo as lion yo bari single cyangwa arafise agatomate ku ruhande negereje ko andagasedesha ya ngo niyo mpamvu kenshi as lion imyandikire yiwiwe yuba yibaza ku rukundo urumva ari abantu kenshi badakunda gukonta deception parce que rana ari nk'umuntu mubabaje today ejo nyene uwo bahuye wese avuga ati sha nakangiriye ibi different manager je niyo wombabaza ariko ejo tuganda ugato ni fresh kutagendana nanaka tubyarashitse tusinzingira ribi singombwa tuko mvuga icyo twoba twapfuye cyangwa ko twadufitanye ikibazo kuri jewe byose bari abarama hitamo iyo yeah. Kubera iki kenshi mu kwandika wibanda ku rukundo gwa Lion so ya nigoro nyubatse niyo mpamvu mu kwandika wisunga ya dacana ndi ku rukundo ibisi yose mbega iyo uriko urandika indirimbo ni ikihe kintu ni irihe jambo utopfa ushize mu indirimbo yiwawe cyangwa mu myandikire yiwawe uri kurandika ni jambo bavuga ati iki nacyo noshira mu ndirimbo yanje so nk'ijambo ry'igitutsi nyene ya nambona ko riteye isoni nduva no rishira mu ndirimbo yiwanje so niyo no bandi bishitse nkarimba deception ariko nk'ijambo ritesha agaciro nk'umuntu canke ritesha agaciro nk'umuntu boyirungika canke bayerekeza kumva n'uvumengo tunabyo naririmba parce que umva kuvuga nabi ntabwo biri mu gahunda zanje ibaze nk'ubu as Lion indirimbo yiwiwe iri kuri YouTube bayugaye uwo kwifata gute so bon je ndumva tu no kwisanta tunovuga ati barinze bayugara umva bayugayeho bari impamvu yatumye bayugara ari impamvu iboneka bonovuga ati naradekonye tureka bugari ya turirimbire indirimbo watanguye kwandika siwe wabishatse nabwo wabikunze wabibonye ko ubibamo gutyo nachawari wakoze gonyo kumubure kare nakosa wakote saguhemukire amaraka cinjama mahape nyene agacaca nuko hiwongoza dinakene okay urakurikirana bagenzi biwawe musangiye umwuga wo kuririmba ndavuga abarinzi b'abarundi turirimbire imwe mu ndirimbo y'umurundi ukunda indirimbo imwe mu ndirimbo z'umurundi nkunda ingeno so nkaye zicaje ari nyinshi cyane turirimbire imwe basi reka dufate indirimbo nakunze desha yari ya Lolilo me ijya Morning Star. You shining like the morning star, girl. Shining like the morning star, girl. You shining like a star when I see your face in the morning. You shining like a star when I see your smile in the morning. Kuko eba no kukwitesha nibikunda. You shining like a star when I treat you better in the morning. Bagasuko nibarambirwa no kuvuga kuruwa agaciro utaberanye nanje ndafightinga nkana kwiyebera my girl you so fun nabyemera like the way you dance in my music so fantastic yeah you the only one I love you mama you the only one I love you ma no hera numva marira gakoro kundaba kabonge konyuzura kukiyonzuja nifuza kujana nawe kandi yonzuba nifuza kubana nawe niwe mfise yeah narayikunze ukuntu nyene bisumba mbere n'izindi ibaze nk'uwo as Lion bamuhamagaye muri lebo yindi atari Simba Gang iyo vyakira gute so no byakira fresh tubaye duja ama condition canke imikorere dukorerako cyo bari fresh
tumenyereye iyi kanzu wambaye yambara abamizirima uwo urimo mizirima cyangwa n'agasitayili. So Yesu yaravuze ati the kingdom of God is upon you. Niko wrong. Ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Sibyo? Ya ni buri mu kanzu, ni buri mu musigiti, ni buri mu kereziya cange buri muri mwebwe nyene. Ya ni kuvuga ati yo nkaslaya ni aslaya ni nyene. Idini ry'iwanje tugendana muri cyo. Ariko kandi bavuze ati idini ryawe aslaya ni rya ndi Adventist, ariko sinkunda ko bikonta ibintu by'amazina y'amadini cange amadoctrine yayo. Ngo Azlion amaze imyaka irenga 5 atamushatsi umuri ku mutwe. Kubera iki udakunda umushatsi umeze ucukura? Kubera ko ukunda igiparaga bro, babwire. Kenshi barakunda kubona atamushatsi kubera ko ukunda igiparaga bro. Kuvuza imyaka mike yikame. Ni myinshi kumbe. Nani harura depuis 2005. 2005. Ikwafi wawe waragapasi. Atayindi arumva ntashoboye gutunga umushatsi mu minsi 2 cyangwa 3. Babwira impamvu noneho. So bonnier look tunashatse kugira parce que igipara cyabaye nka adresse imyaka myinshi cyane nka adresse yiwanje. Aba ku ishuri aba mu quartier cyangwa urumva adresse umutipo rupara. Dejuwe rero nakindi kubita kama tatouage menshi. Aza tumutipo urupara afite amatatuage menshi uresa cyane. Yeah, c'est comme adresse. Ni akujya kwa buri musawe sagira look yiwe buri muntu wese abamutiko. Ku buryo gusa mubonye gusa cyavuze ati umutipa ameze uko no wamubonye turi macavuga ati naka. Yeah. Indirimbo ziwawe twozisanga hehe? Babwire social media ukunda gukoresha. So social media zanje zose ni Azlion. So let's go Facebook, Instagram, n'izindi Azlion BDI abbreviation y'u Burundi. Me YouTube ni Azlion. Yeah. Babwire abakunzi biwawe n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi bakwitege ryari bahikiringo basketaring. Ya gusa sino bahikiringa ati ni ariko uno mwaka nohera. Maje kubivuga kenshi ariko sometimes gasanga ntibibaye ndanabasaba imbabazi ariko uno mwaka niwarangira uyu mwaka nuwahera ukurikira mu kwa mbere mu kwa kabiri nzotangura gukora tuko nari sanzwe nkora. So ariko ari give yoshika no mwaka nohere gusa mvuga ati umunsi nasuye indirimbo gusa ya mbere niguba ati nzokora tuma possible zishoboka nuko mvuga ati ranandi tayari ndashobora gukora nka Azlion kandi nkakora umuziki nkuko nabwirizwa kuwukora nk'umunyamwuga. Yeah. Tugushimire Azlion RT. Se nanjye ndabashimiye cyane. Nitwa gukenera ntuzosubira gutegura nkuko wateguye no munsi bro. Sinabagoye. Twabaramukije basezere noneho. So icyo navuga ati ni ciao. Azlion arabakunda cyane. Mama kandi mukomeze kuja kuri YouTube mukora subscribe nyinshi kwa ibintu n'ibyaza bizoze mubibona direct. Ciao. It's animation time. Bombardment. This is Mijo Talent TV animation time nkuko bisanzwe aho tukubwira ko mateka y'abaririmbyi mbega bane baririmbyi dukunda bane baririmbyi bariko baragerageza gukora uko bashoboye kugira ngo idarapo ryacu ribandanye guhungabana mu bindi bihugu bigiye bitandukanye baciye mu biki kugira ngo bashika bageze aka kanya. Ni JMC Bombardment. This is animation time on Mijo Talent TV. Imana kongereza imigisha. Ciao.